Amahoro y'Imana neza kuri mwese abakunzi bankunda ijambo, abakunzi banje, ndabahaye ikaze. Ni Karine Bera baranyizigiye shira mbere. No ndashima Imana cyane gose yongeye kutugirira neza, yongeye kuduha uyu mwanya wo kuza kuvuga ivyayo, yongeye kuduha akakaryo. Ibi ni ibintu bitari byo gufata ibisanzwe, n'ubuntu Imana iba yatugiriye. Nizere ko muri ko mugira ibihe vyiza, nizere yuko umwami Imana abandanije kubarinda. Wowe witameze neza, nagira ndagutera intege, nagira ndakubwire ngo uko biri kose Yesu aragukunda, uko biri kose Imana igufitiye imigambi myiza. Numvise ari ryo jambo nobwira umuntu ariko arankurikira no munsi bitameze neza, umuntu yumva ariko aca mu bihe bibi, umuntu yumva yacitse intege, nagira nongere ndakubwire ngo Yesu uko yareje niko ari uyu munsi, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Ntahinduka, ahora ari umwami, ahora ari Imana, ahora ari hejuru ya vyose, nta na kimwe kimunanira. Aracari Alpha na Omega. Nimba ari ubugwayi, nagira ndakwibutsa rya jambo ry'Imana ryo muri Yesaya rivuga ngo mu mishishago yiwe ngo twarakize. Nimba ari ibigeragezo, nagira ndakubwire ngo Yesu aracashoboye, Yesu yaranesheje, Yesu n'umwami. Nimba ari kubura icurya, nimba ari kubura aho uryama, nagira ndakubwire ngo Yesu ivyo vyose arabishoboye. Nagira ndagutera intege mwene data, ndakubwire ngo ntukura amaso kuri Yesu, ntucike intege, ugumiza amaso kuri Yesu. Ntuyashire ku bigeragezo, ntuyashire ku bigukikuje, ntuyashire ku bitameze neza, yagumize kuri Yesu. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu bari mu mazi, ngo haje imifunda myinshi, amavage menshi mu mazi, ubwato ngo buribira. Hanyuma Petero abona Yesu aje atambuka ku mazi, aravuga ngo ni wewe ga mwami? Aramubwira ngo ni jewe. Petero aramubwira ngo ni yaba ari wewe numbwire ngo nze nanje ngo ntambuke ku mazi. Yesu aramubwira ngo nuze. Petero aravyizera ko ryari ijambo rivuzwe n'umwami w'abami, ryari ijambo rivuzwe n'ubushobora vyose, ashobora guhindura ayo mazi ubutaka akagenderako. Petero aravyizera, aragenda, aratambuka, abona birakunze, ariko aragendera ku mazi. Ariko mu nyuma acakura amaso kuri Yesu, agenda kuraba ya mavage. Kubera ko akuye amaso kuri Yesu akagenda kuraba ayo mavage, acaribira, aratabaza ngo mwami wanje ntabara. Yesu caragenda aramukura muri ayo mazi. Ivyo vyanyigishije iki? Vyanyigishije ko dukuye amaso kuri Yesu tubona ibitameze neza, dukuye amaso kuri Yesu tubona ko vyose bicitse, dukuye amaso kuri Yesu tubona ko twibiye, tubona nyene ko bitumize. Ariko iyo tugumye duhanze amaso kuri we, nukuri vyose bigenda neza, arabitunganya. Rero mwene data, ntucike intege, ntukura amaso kuri Yesu, yakure kuri ivyo ahubwo bigukikuje, yakure kuri iyo ngwara, yakure kuri ivyo bigeragezo, yakure kuri uyo mwana yakunaniye, yakure kuri uyo mugabo yakunaniye, yakure kuri uwo mugore yakunaniye, yakure kuri uwo mukoresha wawe yakunaniye, yakure kuri uwo mukozi yakunaniye, yakure kuri ivyo vyose bindi bigukikuje. Uyahange Yesu, uyagumize kuri Yesu, nukuri Yesu arakugirira neza. Niwa yakura kuri Yesu, uribira nka kurya Petero vyamugendeye. Ariko niwa yagumiza kuri Yesu, uragendagendera kuri ivyo bigeragezo, uragendagendera hejuru y'ivyo bibazo, uragendagendera hejuru y'iyo ngwara, kandi ntiwibira. Yesu akugirire neza. Niyo encouragement numvise nohereza umuntu no mwanya bitameze neza. Yesu abane nawe kandi akubere Imana, akubere vyose. Rero ndacari muri kwa kwezi ko gushima. Narababwiye ko uku kwezi n'ukwezi ndiko ndaserebra umwaka nkunda ijambo imaze. Haleluya, n'umunezero mwinshi cane, ndacari mu mashimwe menshi cane gose. N'ukwezi nise ngo celebration month, n'ukwezi ko gutazira, n'ukwezi ko gushima. Nukuri sinobabwira umunezero mfise. Abavyeyi murabizi, iyo umwana avutse uguma ukenera kubona iyindi ntambwe agira atere, ugumubona ushaka kubona step yindi. Nta muvyeyi numwe yo kwifuza ko umwana wiwe aguma ariko akundi, nta muvyeyi numwe yo kwifuza ko umwana wiwe adakura, nta numwe. Naho wowe umukunda gute, je ndakunda utubebe, akabebe ndakaravye gutya anye no kukaraba gutya, ca numva ashatse umwana, ca numva ashatse umubebe. Rero ndiko ndakaraba numva karyoshe kuraba, numva arakantu nyene urakabona akabebe ugateruye. Ariko naho karyoshe kuraba gutyo onye, niwifuza ko kogumuko, urashaka yuko akura, urashaka yuko agira ahandi hantu agera.
urakenera yuko ava kwibere agatangura kunywera kuri biberon, urakenera ko ava kuri biberon agatangura kunywesha igikombe, agatangura akifatira ntumufatire noneho akasigara ari we yinwesha, hanyuma ugakenera yuko atangura kwavura yiyunguruze ave ahari, amaze kwavura urashaka yuko ahaguruka, hanyuma ugashaka ko atambuka, urashaka ko guhamagara papa, umvise atanguye guhamagara ngo papa mama, urumva ari ikintu kiri exciting nyene, urumva ko uryohewe cyane gose. Nta muvyeyi n'umwe adashaka ko umwana atera intambwe, kandi izo ntambwe zose agenda atera ziranezera umutima w'umuvyeyi, zirahimbara umwana wewe, aryoherwa nkaho umenga ni ikintu yadekuviye gishasha kitari bwigere kibaho, yumva umenga ni wabitanguye ahubwo ibintu byo gutambuka. Umwana atanguye gutambuka umva usigara umwiruka kurondera yuko ahubwo uwo mwicarika asubira gushaka kwicara, kubera yuko yumva umenga ni ikintu kitari bwabeho ari wagitanguje. Rero ni ikintu kiba kiryoshe cyane gose. Nta muntu ataryoherwa na progrès, nta muntu ataryoherwa no gutera imbere, nta muntu ataryoherwa no gutera intambwe. Rero nanje ndaryohewe cyane, ndaryohewe ko nkunda ijambo igeze kuri iyi ntambwe. Ivyo vyose narimeje kuvuga vy'umwana biraba muri periode y'umwaka, urumva ko ari ibintu bitari bike umwana aba yaranguye mu mwaka. Rero muri uyu mwaka nanje ndashima ko nkunda ijambo yatanguye ndayigirira kuri statut ya WhatsApp gusa, nongera ko na statut ya Facebook, mu nyuma nongera ko na statut ya Instagram, mu nyuma nongera ko Snapchat, nakorera ku ma statut ahonye ni na ma progrès n'intambwe ibiri kwiratera. Mu nyuma mva ngaho onye noneho ngira yaho ndabishira kuri YouTube. Urumva ko iyo ni yindi ntambwe. Rero ivyo vyose ni ibintu vyagiye biba mu mwaka, ni za steps nako ndavuga umwana acamwo muri uwo mwaka wose abamaze. Rero nanje ndashima Imana ko muri uyu mwaka ngeze ngaha, ndashima ko Imana ingejeje kandi nukuri ndayiteze ko nibindi, kandi niteze yuko mu mwaka uza nk'aya mango nzoba afise izindi ntaye, nzoba afise ibindi mvuga, nzoba afise ahandi hantu Imana yangejeje. Haleluya. Ushobora kubifata nk'ibisanzwe, ariko jewe kubera mbanzi aho navuye, kubera mbanzi aho ngeze, kubera mbanzi ibindi niteze ku Mana, sinoreka gushima. Ndashima cyane gose. No munsi rero narishaka shimire cyane abantu bamwe by'umwihariko, narishaka shimira abantu banteye intege. Yesu abampera umugisha. Hariho abantu bagiye bantera intege, hariho abantu bagiye bashigikira, hariho abantu bagiye basengera iki gikorwa. Yesu abampera umugisha cyane gose, sinobaheza muri benshi cyane, ariko nukuri umuntu wese yagize ijambo ambwiye, naho ryoba rimwe, ijambo ryose wambwiye ryo kunkomeza, nagira ndakubwire ngo ryaragize ico rimara muri uyu mwaka wose, ryaragize aho ringeza muri uyu mwaka wose. Umuntu wese azi yuko yampamagaye canke akanyandikira canke agafukama kansengera, nagira ndakubwire ngo ivyo wakoze ntiwabikoreye ubusa, hari aho vyageze, hari aho bigeze, hari naho bibandanya bingeze. Rero Yesu abahezagire cane gose, ndabashimira cane, ndabubashe cane gose. Imana ibampera umugisha cane gose. Naringira ntange amatemwanyaje amwamwe yankoze ku mutima. Abantu bafata umwanya bakandika message ireha gutya, message nini bariko barantera intege, nukuri nabibitse ku mutima. Thank you so much. Yesu abampera umugisha. Reka rero dusangire izi ntahe zimwe zimwe. Hari uyu mwene data aba Kigali mu Rwanda, yaranyandikiye ngo hello Karine, I just wanted to encourage you. I remember I started watching you ukibitangira ndi guca mu bintu bitoroshe. I would watch it early in the morning kuri status yawe, nkumva ndahezagiwe. Ever since I never stopped watching you. Nukuri, don't you dare stop or be discouraged. Naho abandi bataba bahezagirwa, don't stop it for me. Ariko ndabizi ko duhezagirwa turi benshi. You are doing a good job. Nukuri nzajya ngusengera Yesu akomeza guhe izindi revelations, kandi waraduhezagiye n'aba invite bawe. It was so powerful and interesting. Courage cyane, ndabizi papa wo mwijuru nawe arakunezererewe.
Yesu akomeze akugirire neza kandi akwagure, uzave kuri YouTube ugere mu makonferanse au nom de Jésus. Amen. Haleluya. Biraryoshe cyane rwose. Yesu aguhezagire mwene data, Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Uyundi mwene data wo muri Quebec, muri Canada, yaranyandikiye ngo shalom, Yesu azogushoboze ico gikorwa kitoroshe. Ico nzi ni kimwe kandi n'ukuri. Iyo Mana yo mwijuru twizeye ntabwo itoranya abashoboye, ariko ishoboza abo yatoranije. Guca bugufi ukayemerera kwigukoresha nivyo bizokuronsa ijambo ugaburira abandi buri munsi, kandi nawe nyene riguhaze. Dans toutes les générations, eka no mu mahanga yose yamye hafise abayikorera. Kumbure n'igihe cawe mu gihe ugezemwo no mu karere yagutumberejemwo. Ndagukomeje ushikame uyikorere muri ico gikorwa ciza co kuvuga izina rya Yesu ribohora ababoshwe benshi n'ibitandukanye muri iki gihe cacu kigoramye c'ikidambidambi. Igihe cose nsengera abakozi b'Imana ndagusengera. Yesu aguhezagire. Amen. Urakoze cyane mwene data, Yesu akumera umugisha mwinshi cyane. Ubundi mwene data w'ibujumbura mu Burundi yaranditse ngo shalom shalom, ndakuramukije mu izina rya Yesu, nkunda ijambo ndayumviriza cyane, shishikara ndaguteye intege, utitaye ku biguca intege, amamaza ivy'ubwami. Wewe biba, erega hari izigwa mu mahwa n'izigwa ku rutare n'izigwa ku nzira, ariko hariho izigwa mu ivu ryiza. Izigwa mu ivu ryiza izo zizomera zihunda impeke nyinshi cyane. Turabasengera, iyatanguje umurimo izowushigikira. Pawulo yavuze ngo shobozwa vyose n'uwumpa inkomezi. Yizere, uyihanga amaso, izogushoboza. Yesu agukomeze kandi ashigikire ico gikorwa. Amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Nukuri aya message arakomeza, atera intege, atera ibindi vyizigiro, atera irindi shaka. Nukuri Yesu abampezagirire cyane gose, mwe mwafasha akanya ko kunyandikira. Ndabasabira umugisha w'Imana mwinshi cyane gose. Yesu aguhezagire mwene data. Hari uwundi mwene data yanyandikiye la semaine passée, abonye igiro 16 shize ko video ngitangura kuri statut yanje yo gushima nyene umwaka ko wuzuye. Aranyandikira, ni mwene data tubana ngaha muri Maine, aha muri US. Yanyandikiye ngo bravo à toi, consistency is the key, ariko ntiyoroha. Hashimwe Kristo Yesu yagushoboje kandi abandanye agushoboza. The whole world is waiting on you. You are truly a blessing. Keep up the good job. Much love and respect. Thank you so much sister. Yesu aguha umugisha, Yesu aguhezagire cyane. Ndabashimiye cyane gose bene data, ndabashimiye mwebwe mwese mwanteye intege, mwe mwagiye mufata akanya. Nukuri izi message yo ndazibonye nca mbona ko aba bantu no kunsengera bansengera. Yesu abaha umugisha cyane gose kandi abahezagire. Narishaka kuvuga kuri iyi message, nari mpejeje kuvuga igira gatatu. Uyu mwene data yandikiwe mu Burundi, ariko aravuga ngo erega ngo hari izigwa mu mahwa, ngo hari izigwa ku rutare, ngo hari izigwa ku ruhande rw'inzira, ngo nizigwa mu ivu ryiza. Ni ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice ca 4
murashobora kuharaba Mariko igice ca 4 kuva kuri 3 gushika kuri 20 niho Yesu yariko aravuga uwo mugani. Ryari ishengero rinini cane rije kumva ivyiwe, arabacira uwo mugani ngo w'umubivyi ngo yasohoye imbuto, ngo agitangura kubiba ngo zimwe ngo zigwa ku ruhande rw'inzira, ngo izindi ngo zigwa ku rutare, ngo izindi zigwa mu mahwa, izindi ngo zigwa mu ivu ryiza. Imbuto zimera, imbuto zigwira, ziba productive mu yandi majambo, niziterwa mu ivu ryiza. Nizo yavuze imbuto Yesu yasiguye avuga ngo ni ijambo ry'Imana. Ndashima Imana rero ko muri uyu mwaka wose nkunda ijambo imaze hariho ivu ryiza iri jambo ryagiye rigwamo. Hari haho ijambo ryageze rigahindura, hari haho ijambo ryageze umuntu akumva aratewe intege, hari haho ijambo ryageze umuntu akumva ikiyogiheba akumva yohindura. La semaine passée narabasangije abantu bambwiye ingene nkunda ijambo yabafashije gusoma ijambo ry'Imana, gukunda Bibiliya, gukunda ijambo ry'Imana. Ivyo ni kuvuga iki? Ni kuvuga ko ijambo ryatewe mu ivu ryiza. Rero mwene data ndakwifuriza ko uwo bivu ryiza apana kuri nkunda ijambo gusa, n'ubundi butumwa bwose wumva bwiza. Ijambo ry'Imana n'ukuri, iyi Bibiliya yera n'ukuri. Ijambo ry'Imana rifise ubushobozi, rirakiza, rirabohora. Nugemerera ubivugiza kuri ryo, bivugiza rigeramwo ugahinduka, bivugiza ugeramwo abakoresha baba bagasigara babona urubundi muntu, bivugiza iri jambo rigeramwo abo mwigana bagasigara bakubona kuri uwundi muntu, bivugiza iri jambo rigeramwo umugabo wawe mubana mu nzu agasigara kubona nk'uwundi muntu mushasha, bivugiza iri jambo rigeramwo umugore wawe agasigara kubona nk'uwundi muntu mushasha, kubera ko ijambo ryatewe muri wewe, ryagize ubushobozi, ryatewe mu ivu ryiza. Bica bituma iryo jambo riba productive, bituma iryo jambo rimera ngo gera ngo impeke nyinshi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ikugirire neza kugira ngo ijambo wumva rigutume kwera, rigutume kwama imbuto, rigutume kuba uwundi muntu. Turi mu gihe usanga bigoye gutandukanya umuntu yakijijwe n'ubutakijijwe. Uwakijijwe sindiko ndavuga bijya abantu bamenyereye byo kuvuga ngo je ngo ndumukizwa, ngo ujya muntu ngo numukizwa. No, ndavuga umuntu yahinduwe n'ijambo ry'Imana, umuntu yabaye icaremwe gisha. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo bari icaremwe gisha. Wikorino ba mbere 5:17 ngo ivya kera byose biba biheze ngo babaye icaremwe gisha. Rero turi mu gihe usanga bigoye kubona umuntu ari icaremwe gisha n'uwa kera. Umuntu arakizwa muga akaguma ari kwa kundi, akaguma avuga kwa kundi, akaguma agenda kwa kundi, akaguma afise za ngeso za zindi nyene, akaguma yitwara kwa kundi nyene, akaguma yiba kwa kundi yahora yiba, akaguma ajya za ruswa kumwe yahora zijya, akaguma ata difference, akaguma ari wa wundi nyene. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira yuko ubu uri caremwe gishasha. Ni kuvuga nimba uri caremwe gishasha ugomba kuba different na wa muntu wahora utarakira Kristo muri wewe. Haleluya. Imana itugirire neza, idushoboze ko ijambo ry'Imana twakira muri twebwe rigwa mu ivu ryiza, rikaduhindura, rigatuma tuboneka turi bashasha, rigatuma tugenda turi bashasha, tuba uko twerekana uwundi muntu, ukerekana uwundi muntu, abantu bagukikuje ifuza nabo kuba uwundi muntu. Uzi ko hariho abantu akizwa ariko ugasanga abantu bamukikuje bakavuga ati none nimba gukizwa ari bijya nta kamaro, reka shake nigumira uko unye, reka shake nibandaniriza uko nyene narindi, kubera ko ntaco wamweretse cahindutse muri wewe. Ni wamweretse kuri caremwe gishasha. Ego urabiririmba ku karimi yo narakijijwe sigaye nja gusengera haanye, hariho n'ukuntu bunye vyahindutse ukuntu gukizwa umenga ni shengero. Asigaye asengera hariya anya asigaye ari umukizwa. No, uko siko gukizwa. Gukizwa no kwakira Kristo muri wewe agahindura wewe wakera, ugasigara uganzwa nawe, agahindura imvugo yawe, agahindura ivyiyumviro vyawe, agahindura ivyo ukora, kubera ko uri caremwe gishasha. Imana itugirire neza, Imana idufashe.
rero ndagushimira we mwene data wemeye ko ijambo ry'Imana nkunda ijambo yavuze uyu mwaka wose rikorokera mu ivu ryiza. Wewe wemeye ko ijambo riguhindura rigakora umurimo muri wewe ukemera kwama. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Hari abantu banyandikiye bambwira ati warakoze, waranyigishije gusenga, twarasenganye, numva ndongejwe inkomezi, numva ndabaye ubundi muntu, numva ndakunze gusenga, nari nacitse intege ntaringi senga, numva ndasubiye gukunda gusenga, numva ndasubiye gukunda gusabana n'Imana, kugira n'ubucuti n'Imana. Ati warakoze. Ivyo vyose kuba ari kwemera kuba ivu ryiza. Imana iguhezagire mwene data, kandi Imana ikugirire neza. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwanteye intege uyu mwaka wose, mwagiye mubana nanje, mwagiye munkomeza. Yesu abampera umugisha n'ukuri, kandi n'ubu ndacabakeneye mu buzima bwanje, ndacakeneye ko munshigikira mu gusenga. Yesu abampera umugisha mwinshi cyane. Reka turangize dusenga. Uhoraho Mana yo mu ijuru, ndagushimiye ngo haye icubahiro data wera ugororotse. Ndagukengurukiye Mana, kongeye kungirira ubuntu, wongeye kuntera iteka, wongeye kumpa kuvuga ivyawe Mana. Warakoze Mwami kubana nanje, warakoze kugendana nanje. Nongeye kugushimira Mwami kubw'aba bene data babanye nanje mu kuntera intege, babanye nanje mu kunkomeza, babanye nanje mu kunsengera. Mwami Yesu, ndabasabiye umugisha, ndabasengeye ngo bagirire neza, ndabasengeye Mana yo mu ijuru ngo uko bitwararitse igikorwa cawe nawe bariko witwararika ivyabo, kandi ubandanye ubagirire neza muri vyose. Urakoze Mwami, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, kandi ndasenga Mana ngo ijambo ryawe ribandanye kugwira muri twebwe. Ijambo ryawe Mwami turibera ivu ryiza, turibera ivu ryiza ukoreramwo umurimo, turibera ivu ryiza Mwami rigeramwo rikamera rikagwira, tukamwa ivyamwa vyinshi mu buzi bwacu, tukamwa ivyamwa vyawe Mwami mu ngo zacu, tukamwa ivyamwa vyawe mu bagenzi, tukamwa ivyamwa vyawe aho tugendera, tukamwa ivyamwa vyawe muri sosiyete tubayemwo, kubera ko ijambo ryawe ryabaye muri twebwe kandi ryakoze umurimo muri twebwe. Urakoze Mwami, ndagushimiye, urakoze, ndaguhaye icubahiro. Izina ryawe ryera rikomeze gushimwa no guhabwa icubahiro ubu n'ibihe bitazoshira. Ndabisenze nizigiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Turangije, ndabashimiye mwebwe mwese mwankurikiye. Imana ibandanye ibagirira neza, ibandanye ibaha kugira indwi nziza, ibandanye ibana namwe muri vyose. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.